bon umuhungu arinza guheba kubera ko wanseye ko muryamana n'abagukunda ico ni cambere kuko ntaba yagukunze kugira ngo muryamane kuko siyo novuga gute siyo objectif mu mufise ahanini urukundo gukuri ni objectif rero mu mufitaniye nituma kugumako le fait que ahisemwo kugenda uramureka kagenda kuko nta objectif aba gufitiye nari murakunda umuntu hungu kumva no bimubwira tudasanzwe turi en relation muri ko oya oya twe turabakobwa turi hagararako okay ndavyumva ko muhagararako none iyo umuhungu wamukunze ucugira gute urihangana turabaramukije bwakeye mwiriwe bivanye naho muri muko muradukurikirana uri gukoresha telefone yawe cyangwa ukoresha laptop cyangwa ukoresha televiziyo biravana n'ikintu wahisemo gukoresha no munsi uri gukurikirana Press 1 TV ni channel nshasha televiziyo nshasha kubikora kugira ngo ikore gushikiriza amakuru agiye atandukanye abandi batigeze bagoha rero turi muri cya kiganiro nyene ni real life uri kumwe na jewe no Hask ntari wa gatandatu canke no Hask solution man nkuko ubibona turi kumwe n'abashitsi sinzi ko tuvuga ko turabashira abashitsi canke ari iki kwera twabasanze iwabo turinganye mu gisagara ca Bujumbura rero reka mpere mu buryo bwanje mwaramutse mwiriwe kamukobwa bwaramutse ni sawa eko turameze neza murameze neza kuvugana amafyere menshi n'inyenye okay turaryohewe kuba mwatwemereye ko dushobora kuba tuko turatera inkuru canke tuyaga tuvugana kuri bindi n'ibindi bigiye bitandukanye eko natwe turaryohewe okay hama mu bafuga canke mu bumoso bwanje ndi kumwe n'undi mukobwa nawe ne mwiza nkuko mubibona mwaramutse na mwiriwe akazira kayi Ariela canke Zedri iryo sizi najye mu Burundi nice ni batwara ikintu ciza ya ni ikintu ciza cyane ni ryo wihaye cyari ry'abavyeyi bagwaye boya ni by'abavyeyi bampaye cyane nuko bari bambona mwavyumvise turi kumwe na Ariela Zekri na nice inde bon nice Giselle Giselle okay rero no musi tugiye kuyaga ku bintu bibiri twavuga yuko ari byo nyamukuru vyatuzanye ngaha kimwe tuzakuvugana kuri urukundo hagati y'abantu hagati y'abavyeyi hagati y'umuhungu n'umukobwa hagati y'abantu bose urukundo rumeze gute hama tuyage ni gute kandi abajene bashiye kuronka amafaranga kubera ko usanga abantu benshi bavuga ngo urukundo rufatanye n'amafaranga rero nyimba arico gifatanye n'amafaranga ifoko tubiyaga ko vyose kugira ngo tumenye ni gute umuntu yashobora kubironka rero tugibitangura reka tubanze kwanza kubaza urafise buryo umukunzi wewe nice umukunzi nta muntu abura umukunzi urafise umuntu ukunda gusumba abandi umuntu nkunda gusumba abandi ya ego okay urabufise ukunda gusumba abandi nibatse kari umusore bon sikuvuga kari umusore oya sumu papa oya ariko n'umuntu hari kandi ndamukunda arabizi nawe nyene okay ahera we urafise umuntu ukunda gusumba abandi ndamufise umuvyeyi nahonye kutishira ku muvyeyi kubera n'undi wabanje kumubwira ngo ntibaza ko ari umusore je ni mere mama ntiyaragira ko kuronka umusore canke ndacari umwana sure ziravyibaza wapi tugusa nta uhari navyo ndimo okay urumva yuko bafite abantu bakunda nibaza ko twese tuba dufite abantu dukunda umuntu adafite umutima ukunda ntabaho rero ndagomba kubaza nice iyo umuntu ukunda yagukoreye ikosa ndiki gituma uguma ubandanya wo mukunda ikintu cambere umuntu ukunda yagukoreye ikosa no kubufise kwihangana mu gihe udafise kwihangana sinibaze ko ushobora kubibandaniririzako ariko mu gihe ufise kwihangana ushobora kurengera ivyo vyose ikintu cambere no kumaze guha agaciro urukundo mukunda byose ushobora kubirengera ukamukunda sano nukari apana nikosa yakoze kuko iyo ukunda umuntu ikosa ntirikonta cyane ahubwo uraba ikintu ahanini akumariye ya kenshi uraba ikintu umuntu akumariye none niki kintu umuntu ukunda nk'umuhungu mukundana yokora ukumva uwo munsi nyene urabimuhevye bon
ikintu umuhungu ukunda yokora ukumva wahora umuhebye bon biragoye na ico kibazo kiragoye kwishura oya umva nta kintu na kimwe yokora kugira ngo umuhebe mu gihe umukunda biragoye ibintu byokora bon ashobora gukora ikintu kikakubabaza cyane mugabo kugira agere kuri façon yaho uvuga ati iki kintu agikoze numva ko yandengereye ni ibintu bigoye mu gihe umukunda okay numva ko bigoye ama ahera ndakubaze uramaze gukunda ndabizi urafite umutima uramaze gukunda umuhungu kumva wo bimubwira yego uranyishuriye deja ya ndavyibaza oya nari murakunda umuhungu kumva no bimubwira tudasanzwe turi en relation muri ko oya oya twe turabakobwa turihagararako okay ndavyumva ko muhihagararako none iyo umuhungu wamukunze ucugira gute urihangana bigahera ugaheba nyene bakarinda bamutwara warubishiye kubivuga nako nari muri ba bantu bagwara bagacaja mu bitaro ngo naka ngo agwaye naka jamais ntibirambako umuhungu wa mbere wakunze uramwibuka antuka nana mwibagiye wamuhevye kubera iki vyarabaye nyene turavana uko nyene atakosi habaye aho rero numva ko cyo guca bishira ikibazo ca nice wamajije umuntu ukunda n'iki ukora kugira ngo umuhebe biramunani jewe sinumva ico yokora kubera wewe yakoze iki nta kimwe yakora oya twese basi twavanye uko nyene ata muntu abwiye ngo naguhevye canke uri muri babakobwa mukundana no munsi ku mugoroba ejo agaca guheba oya nawe turizumbuye okay yavuze yuko sinagufite kumwinjirira cyane ariko yavuze yuko byacitse aramuheba inyuma yaho hace namuhevye byashitse murahebana mwaravuga ati tuhebane ntimwari muzira ivyo muri mwe twari tubizi tugusa twarabihevye uko nyene birashika rega bira sivyo na ibyo birashika ugasanga bon bivanye hariho nk'ama age umuntu ageramwe ugasanga uno musi murakundanye mugabo uko umuntu agenda arakura niko ibintu bigenda biritandukanye ugasanga abo mwari kumwe kera sibo mukiri kumwe rero kuri mva hari igihe usanga nta kintu kimwe mupfuye nta kosa yakoze mugabo sena n'ahantu muba muri canke ibintu muba muko muracamo ugasanga muratandukanye kandi atakosa atamuntu numwe yakoze ikosa urumva aho biragora abantu bamaze iminsi bavuga ngo urukundo gukuri ntirubaho nivyo bahera nibaza yuko ababivuga nabo baba babona yuko rutabaho nyene nka kuri je ruraba urafise intahe woshinguti je kabisa ndazi ku rukundo ruriho wapi gusa rurahari kenshi ico bakivuga bivanye n'ibintu babonye dufate nka nice par exemple mbonye bamuhevye canke iki camuna yuko ntarubaho canke je bimbaye tekana tuzi yagize ubwoba warugize ubwoba ya nukuri nkazogwe ego abariko badukurikirana kuri Press 1 TV murashobora kubandanya mugira abagenzi banyu uti ikiganiro cyamaze gushikako muravyumva turi kumwe n'abantu babiri umwe arafise umuntu akunda n'undi arafise uwo akunda ariko umwe yashitse ko arabivuga neza ati ni umuvyeyi undi nawe ntiyavuze uwo ari we ariko nibaze ko ari umusore ariko n'uwo atabivuze ngo aramufise ngo ntaraje hagaragara kubera ko kwifreshere nabonye afise ntibatabafise canke ububenga uri muri bande babenga kubera oya rega birashika none bakunda po canke iki okay rero barakwanse kubera ivyo navyo navutse baragukunze rero ndi umuntu wese arafise umuntu donc bamukunda kandi nawe bafise abakunda voilà okay ndakubaze nice niki kintu udashoboye kwibagira iyo wabonanye n'umuntu ukunda ikintu uguma wibuka kenshi n'ubu dufate nk'ubu kino kiganiro inyuma yacu hari ikintu uzaguma wibuka iyo mubonanye n'umuntu ukunda rero n'igihe kintu uhora wibuka iyo muvanye ikintu nkunda kuguma nibuka kumubona byonyene birama agaciro nkumva yuko kuba kumwe nanje kuba yumva yuko yoba fier yuko mba kumwe nawe ivyo birampimbara cyane bigatuma numva yuko ndafise uburemere kuri we kandi nawe arafise uburemere kuri jewe okay kanshi naye ngomba kubaza hera usanga kenshi abantu bari kino kibazo rero kandi ucishire n'ugikwepe ugasanga abantu umusore n'umuhungu barakundana gusa umusore n'umuhungu umuhungu n'umukobwa barakundana ugasanga bararangura amabanga yabubatse ivyo ni sawa
kuri Jesse sawa ariko urazi ko hari ababigira bariho biraba urafise intahe y'abantu babigize oya simava mbeshera abantu gusa ndazi birabaho kandi biravugwa none nk'ubu wewe umukundanye n'umuhungu agaca guheba na kubera wanse yuko muryamana bizogenda gute bon umuhungu arinza guheba kubera ko wanse yuko muryamana n'abagukunda ico ni cambere kuko ntaba yagukunze kugira ngo muryamane kuko siyo novuga gute siyo objectif mu mufise ahanini urukundo gukuri ni objectif rero mu mufitaniye nituma kugumako le fait que ahisemwo kugenda uramureka kagenda kuko nta objectif abagufitiye abafise objectif yo kuryama nyene muryame nyene tu oya arashobora kuba byose abifise akagushaka nuko munaryama wanashima byose ariko agashaka ko muryama bon ariko kumuhunga gukunda vy'ukuri iyo si ntambamye yo tuma guheba okay rero donc abantu bafise abahungu mumvise abantu mufise abahungu mukundana mumaze kuryamana nabo ntibabakunda mubahebe Jawo wavudukoresha navyo twavuze natweshe ushaba dutera amabuye duhuye mwibarabara okay birashiye gushika rero mukaba mukundana ariko muryamana kandi mutaragira amahiyaje uko no kwihenda mbwa ariko abagukunda oya Jesse no sindabifata nk'urukundo uravuga ati mvuze ntutume badutera amabuye duhuye mwibara gusa sindabyemera vyombabaza ariko muguma mukundana ya abafise intumbero ashobora kuba yabikozemo kuko hari igihe umuntu ashobora kugwa mu kintu kumburengera kubera wewe uba wavyanse je navyanse ariko nakubwiye ko decision cafata siyo kuryamana n'uwundi muntu oya kuko nakubwiye ko ikintu ca mbere umuntu agukunda vy'ukuri naho uwo mwankira ko muryamana objectif aguma afise iguma ari yayindi kubera ko asanzwe agukunda none ndakubaza vyavure hari abantu bakundana bakakunda nk'imyaka 5 batararyamana ko baraba ububazi benshi sino kwa ibintu ivyo ni ibintu tutabona ku maso guca gusa barabaho iconzero